Toto yawe Burundi mama shamba udusozi ipampagiza n'icayi ciza ikawa nziza itunga ryawe ibiyaya inyonga n'inzuzi ibiyaga Tanganyika ibikoko n'utunyoni twiza turirimba ubwiza bwawe mu gitondo ca kare cane abana bawe bagenda ku mirimo kuri uyu munsi uri hejuru igenekerezo rya 16 Gitugutu umwaka wa 2025 turi n'iteka ntangere ryo gusubira kwakira urumuri rw'amahoro ku bitaro Tanganyika Hospital aho twaheruka kugwakira muri Munyonyo umwaka wa 2021 niho nyiri cyubahiro General Major Vice Ndayishimiye igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yararamutse atugururira umugaragaro ibitaro Tanganyika Hospital ico gihe byari bicitwa Tanganyika Care Polyclinic. Inyuma y'imyaka 3 urumuri rw'amahoro rutumurikiye ibitaro Tanganyika Hospital biramaze gushika ku bitari biki twovuga bikuru nk'ibi bikurikira: kongereza igitigiri c'abaganga basanzwe canke b'abahinga mu bisata bitandukanye, gushiraho ibisata bitari bihasanzwe nka dialyse, isata kijejwe amakanseri oncologie, isata kivura indwara zivuye ku micafu bita ngo infectiologie n'ibindi. Kongera no kuzana abaganga b'abahinga mpuzamakungu baza gufasha kuvura no kubaga abafise indwara zotumye abarundi babwirizwa kuja kwivuza mu mahanga. Kera abarundi baca bagenda karondera hanze, ariko twebwe no munsi tubonye umuntu atari ikintu cihuta twumwika hanze tuca duhamagara umuganga w'umuhinga gacaza mubagira ngaha, abiwacu nabo bacabonerwaho baca basigara barabikora. Hanyuma turafise n'ubuhinga bwo kubaga abagwayi tutabuguruye, mwe tuvuga ngo ni chirurgie semi-invasive. Abaganga baboneka imisi yose y'akazi
cyangwa iminsi yose y'akaruhuko, haba ku wa gatandatu, haba ku wa Mungu, umuganga wifuza aha kuri Tanganyika Hospital uramuronka, yaba umu generaliste cyangwa umu specialiste. Tukaba twifuza rero yuko mu byo twokora twobikorera ngaha hafi, tuzi ikibazo ngaha hafi byodufasha cyane. Naho tumaze gushika kuri ibyo byose, murumva yuko turakeneye aho dukorera. Rero mu kwegereza ubuhinga bwacu bw'ubuvuzi abenegihugu bo hagati mu gihugu, hamwe gushika muri 2040 ata murundi azoba agikeneye kuja kwivuza mu mahanga, turiko turatunganya ibindi bitaro mu gihugu hagati. Dushimiye rero intwararumuri tumaze tugendera tutibagiye mwivuye ku mutima, muze kudushikirira nyimicubahiro mu kugihugu cyacu cyiza cyo Burundi, Tanganyika Hospital, duhereye kuri jewe nyene umuyobozi mukuru ndiko ndavuga, hakaba na promoteur wa Tanganyika Hospital n'umunsi ko batashwe gushika ngaha, Dr Abayo Jean Pascal nabo nyene yarutumye umutubwire muti arabashimiye cyane, barabashimiye cyane ukungene muguma mubashira ku mutima. Natwe ntituzo batetereza, tuzobandanya twitaba iterambere ry'igihugu, iterambere ry'abenegihugu. Murakoze. Radio Television RTBB, nijwe giza, Burundi giza.